y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndabaha nikaze muri kiganiro cacu cuno munsi turigerekerezo rya kane ukwezi ndukwa gatanu umwaka wa 2026 muri kino kiganiro cacu turaje tugaruke cyane ku makuru yaraye ku mirongo y'urugamba ndetse ne yazinduye nerya muzi neza yuko ari twe twamatwa turabaha amakuru ayibigezweho y'umutekano politike ndetse na diplomasi. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe konvoy y'imodoka za AFC M23 zaguye muri ambiscade zitezwe nabo tuza kubabwira muri kino kiganiro. Ni konvoy yaguyemo abasikare batari bake ndetse imodoka zimwe zirafatwa izindi nazo ziraturirwa nkuko amakuru aherekejwe n'amasanamu vyagiye bidushikira. Kare tuzo turabatumira mwese kutangira amakuru yacu WhatsApp kugira ngo mwinjire atakibazo na kimwe tubasigira linki muri commentaire ya mbere kugira ngo muze munje mu group yacu WhatsApp byoroha kubaha amakuru yibiba byabereye ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro kandi turaza kuyaga kubijanye n'abasirikare b'u Rwanda bagera kuri babiri baraye bafashwe mu bice tuza kubabwiraho bari bigize ba FRDC maze baza gusanga FRDC yo ntibazi bafashwe baza gusangwa ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose turaje tubiramvure muri kino kiganiro twabateguriye. Muri kino kiganiro kandi turabayagira kubijanye n'inkuru yo ku kibuga cy'indege ca Kavumu aho hari amakuru menshi novuga yuko atari meza ariko arahavugwa. Turaza kuyayaga muri kino kiganiro kandi muri kino kiganiro turaza kuyaga byinshi kubijanye n'imirambo canke nibiziga vyaraye birashombwa iri joro ryakeye n'umuhari w'inyesha bazi gucu Rwanda mu gihe imigwano yari ikomeje mu bwinjiriro bw'igisagara ca Bukavu. Twarabasiguriye hari benshi babonye kuganiro twakoze jo twanditse ati Bukavu yoba yafashwe benshi bacabandika ngo baca baravyemeza ariko yari miniature ndetse kwara kugira ngo mubone neza yuko ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba neza neza tubadressa hariya muri Bukavu reko batahuye nabi ndibaza ko namaze kwiyexikiza hama muze ndababwire kubijanye n'imigwano yabereye ngaha mu bwinjiro bw'isagara ca Bukavu ku munsi wejo ivyakurikiye ndetse n'ivyaraye biraba rino joro ryakemurazi ko twababwiye ko tuza kubashikiriza ukungene ibintu vyaraye vyifashe. Making sure rero ko wamaze gukora subscribe uteriteka uyikore kabisa nyamba utarabikora ariko nyamba warabikoze big shout up utarabikora ubikore hama udufunde kuri like ndetse uze muri commentaire uze muri commentaire utudugiriza amashurwe cyangwa amadrapa kugira ngo utwereke ko tudatamba twirorera. Jewe nitokodide black iyi ni BM4 News ariko mbere yo tunja mu kiganiro cy'Inyezina mu nkundire manze ndamutse cyane vyimva mutima abantu mwese mudukurikirana ndetse n'abadutera inkunga aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Angola, Senegal, heshi merere muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, hariya muri Saudi Arabia, hariya Oman, abari Dubai n'ahandi henshi muri ko muradukurikirana, abari Belgique, abari muri Canada, henshi turabizi yuko n'abari muri Korea mudukurikirana kandi mu dahengesanya mu nkundire ndabaramutse mwiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Manze shimire cyane babandishiza kubana muri kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugana ku munota wa nyuma. Murabizi yuko ikivuga dufise iyo ugeze ku munota wa nyuma cyandika muri commentaire ati namaze kuhagera kugira ngo tubone yuko tudatamba twirorera ama like abe menshi kabisa kugira ngo dushobore komora amashetani yo hakujya yekanyana nkuko natangwe ndabivuga mu masaha y'ijoro mu mice yabereyemo imigwano ku munsi wejo mu mice nka Mudaka ndetse na Kajeje. Murabizi twarababwiye yuko yari imigwano cyane iriko irasotera nibitero vyagabwe na FRDC vyasotera kwinjira mu gisagara ca Bukavu. Ibi twarabibabwiye ndetse tubabwira ukungene statistike z'urugamba zari zimeze nubwo abenshi iyo nkuru bayitahuye nabi. Twarababwiye tugenza kuyibatangariza ati turaza kugaruka tubabwire ukungene imigwano yabana jengene yagenze. Hageze mu masaha y'umugoroba ku munsi wejo imigwano ikiri myinshi cyane kabisa byaboneka neza yuko inguvu zikiri nyinshi ku mpande zose. Amakuru tumaze kumenya nuko hari hagacerere kugeza kano kanya ariko bidasobana nuko coalition ya FRDC yamaze kuba igenda kuko mu migwano yabaye ku munsi wejo twarababwiye ukungene amahamforo yari karava mu gisagara ca Bukavu yari kariyongera cyane ngaha aha muri Kajeje ndetse
na Mudaka. Aha imigwano kabisa yari kirahabera, harabonetse amahamforo cyane y'igihugu cy'u Rwanda. Nta wuzi yuko FARDC kugeza ino saha yoba yaciye isubira inyuma, nuko yaciye itena ikora defensive mu buce yari maze kwigarurira. Ibi turaza kubitoza kugira ngo mushobore kumenya ukuri kwavyo. Ariko nubwo bigiye byagenze uko, mu masaha y'ijoro amakuru dukura mu bene igihugu baba muri buno buce baravuga bakanemeza neza yuko mu masaha y'ijoro babonye ibimodoka byinshi by'umuhari w'inyeshamba RDF M23 biriko birashomba imirambo n'inkomere z'abasikari babo bakomerekeye ngaha muri Kajeje no muri Mudaka. Aya n'amakuru yizewe twabashiye gutohoza kubasanzwe baba muri ivyo bice byariko biraberamwo imigwano. Kandi buno buce twabwiye kare buce buri strategique cyane kubijanye n'ivyo rugamba, n'ubuce buri hejuru y'igisagara ca Bukavu, bukaba n'ubuce amabarabara yose yinjira mu gisagara ca Bukavu anyuramo, n'ubuce buri mu misozi kabisa. Ubona neza yuko umusirikare ahari yashize RPG ngaha ku rutugu, akamodoka kose karenganye ri pufu kabisa. Mukabona neza yuko ibintu bitaba byoroheye ingendo z'inyeshamba ziva mu buce zirimo zerekeza ngaha muri Bukavu nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero inkuru twabatohoreje nuko habonekanye imirambo myinshi, bimodoka byinshi kabisa biriko biraseha ibiziga by'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomerekeye ngaha ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro nyene rikamanze ndabatera gakuru, uravuga yuko ari inkuru ubu nshikaye nkunda gutera inkuru cyane, no mu mpera za kino kiganiro za kubatera inkuru ya Kayima ndetse n'urukwavu. Iyi nkuru ndazi yuko benshi mutarayimenya, ariko ndaza kubereka iyo ndiko ndayiganisha. Rero muri kino kiganiro imbere yuko ndababwira ivyo muri Kavumu, rikamanze ndabibwira ibijanye n'abasikare b'u Rwanda bagera kuri 2 baraye bafashwe. Amakuru avuga yuko abo basikare kubera ko agashavu kenshi k'abazarendo boba baciye bicwa nkuko amakuru abandanya abivuga, canke ababibonye agegeje kuraba uburakari abazarendo bari bafise uwo mwanya bakimara gufata bano basikare b'igihugu cy'u Rwanda. Basikare b'igihugu cy'u Rwanda strategy bakoresheje, bafashe bambara ibihuzu canke impuzu FARDC yahoze yambara mu misezi kugira ngo bashobore kwishushanya na wazarendo. Wazarendo murabizi yuko impuzu atari nyinshi, atari kirenga. Rero barageza kwambara izo FARDC yahoze yambara canke izo yambara uburose akantu zenya uburose ibakwe akayironka, niyo yacyambara kugira ngo bishobore kumudemontra cyangwa kumutandukanya n'abene igihugu kugira aboneke yuko ari umusirikare. Rero abasikare b'u Rwanda bari baje gutata mu bice byarimwo FARDC n'ingabo z'u Burundi hamwe n'ingabo za wazarendo. Maze mu gisirikare hari ibintu by'amakode bakoresha ku munsi, baravuga ati dukoresha ibi. Aba basikare ba M23 RDF bisanze bagiye gutata bigize abazarendo, ariko FARDC yarakebwe cyane ko imaze gukebwa na wazarendo. Baravuga ati eske aba ni bantu baza kubakoresha byandi by'amakode bakoresha chaque jour, baza gusanga ko kubona basikare na b'u Rwanda aho mbere baciye bakubitwa igiti cinshi nkuko amakuru abivuga, barakubitwa kabisa inkoni nyinshi zikwiriye, aho amakuru avuga yuko wazarendo baciye babajana, kandi wazarendo ntabwo ifise agasho. Twari kubaha amafoto n'amavideo, ariko waduhaye amakuru y'uko mirongo rugamba yavuze ati ntabwo byari vyemewe gufata isanamu, kubera ko iyo bishitse umuntu agafatwa isanamu iyo imigwano iheze canke intambara iheze, barazana amaprovo bakerekana ati aba bantu turabakeneye. Nuko bagombye kubivuga, simenya amabanga ya gisirikare ko sindi umusirikare, ivyo muze murabintahurira kandi ndazi yuko dukundana cyane. Rero aba basikare b'u Rwanda bahise bafatwa matekwa, nubwo kugeza kano ino saha tutazi ingene ibintu vyifashe n'ingene bamerewe. Aya niyo makuru twatohoreje y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda gera kuri 2 bamaze kuba mu bari mu maboko atari ayabo. Muri kino kiganiro kandi mu nkundire ndababwire ibijanye n'abasirikare ba M23 baguye muri ambuscade, yari convoi y'igisirikare cy'u Rwanda RDF M23 baguye muri ambuscade muri territoire ya Karehe aho bitwa muri Bereusa kabisa. Amakuru tumaze kuronka nuko yari convoy y'imodoka z'abagwanyi ba AFC M23 RDF baguye mu gatego canke baguye muri ambuscade ya wazarendo aho bitwa muri Bereusa mu gace ka Kirambo muri territoire ya Warekari. Hari mu gatondo kuno munsi w'igenekezo rya 4 Rusama uno mwaka
turimo nk'uko amakuru ava aho vyabereye abivuga, avuga ko iyo konvoyi y'inyeshamba z'u Rwanda yariko iragenda bibaza neza yuko inzira itekanye, ariko uja utungurwa n'igitero c'abagwanyi ba Wazalendo bari biteguye neza cyane mu bihome no mu mashamba ari hafi y'iyo nzira. Amasasu n'urusaku rw'ibigwanisho vyumvikanye cyane bituma haba imigwano ikomeye cyane. Bivugwa ko hari n'imodoka zimwe zaturiwe zirasamburwa, izindi nazo ziratwarwa hamwe n'abasirikare ba Wazalendo bashoboye guca bigarurira zino modoka zimwe mu basirikare b'u Rwanda bari barimo. Amakuru yacu avuga yuko abasirikare bataramenyekana igitigiri bashoboye guca bahasiga ubuzima ku ruhande rw'inyeshamba. Ntibaramenyekana igitigiri neza, ariko bashoboye guca bahasiga ubuzima. Abandi nabo ngo bashoboye ngo guhunga bariruka ku karere ka Bereusa. Rero murumva neza yuko gasigaye kari mu mwuka mubi, aho abanyagihugu benshi bariko barahungira mu bice bitekanye kurusha, batinya ko imigwano yo kongera kubura umwanya uwariwo wose. Rero murumva neza yuko kino gitondo cabaye kibi muri coalition y'inyeshamba, aho bazindutse bakizwa ku muriro udasanzwe, bazindutse kabisa bariko bararaswa bikomeye n'iki gisigare ca Congo FARDC bafadikanije na Wazalendo, nkuko amakuru abandanya abivuga. Muri kino kiganiro nababwiye neza yuko nza kubabwira kubijanye n'imirambo y'abasikare b'u Rwanda iriko iratoragurwa muri Kajenje ndetse na Mudaka. Ibi ndibaza abenshi ndazi ntimurabimenya uko bimeze, ariko ndababwiye n'ingene abene igihugu bo muri Bukavu batari bake plutôt muri Kavumu bamaze guhunga batizabo kubera gutinya ibijanye n'amakuru meza ariko ararangwa ngaha muri Kavumu. Inyuma y'imisi itari imisi mike cyane habaye imishamiro ndetse hakaba n'ibisasu bigaturika bigahitana ubuzima bw'abana batari bake. Rero ngaha amakuru tumaze kuronka nuko ya Mudaka nayibabwiye na Kajeje kungene ibi bariko baratora imirambo, ahubwo reka ndababwira ibijanye no muri Kavumu. Muri Kavumu inyuma yuko habaye iturika ry'ikibuga c'indege ca Kavumu, murabizi haraje icuka kibi inyuma y'ijya nkuru yabaye, aho mbere habonekanye ibisasu bitari bike bigenda bituritsa abana. Marayibonye amafoto n'amavideo twarabacishirijeemo, abari mu group yacu WhatsApp ndazi barayabonye. Bataraje muri link ya mbere murabona mo link muri commentaire ya mbere kugira ngo mwinjirireyo. Ariko amakuru tumaze kumenya ava ngaha muri Kavumu nuko abene igihugu batari bake bo ngaha muri Kavumu bamaze gutizabo baromoka, kubera ko baguma basanga mu mihana yabo ndetse no mu mirima yabo ibijanye n'ibiturika byinshi cyane vyegeranirije canke bitezwe mu ndimo zabo no mu mirima yabo. Rero vyatumye abene igihugu batari bake bava muri ubwo burere bagahunga kugira ngo ntibishobore kubahitanira ubuzima, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ndibaza neza yuko twamaze kuba dutahurana kubijanye n'ivyo muri Bukavu, byo muri Kavumu, ivyo abasikare babiri b'u Rwanda bafashwe. Ibi ndibaza twamaze kubironza, niyo mpamvu ntagomba kubarambira cyane muri kino kiganiro, ariko nagenda bamenyeshe neza yuko muri Karehe imigwano igikomeje kandi ari myinshi cyane. Imigwano yacyari myinshi kandi iracakomeje mu buryo budasanzwe. Tumera nk'abarangiza ino nkuru yacu, reka twiyagire ku ruzinduko ku vyaranze uruzinduko President Paul Kagame yakoreye hariya mu gihugu cha Tanzania. Ariko imbere ko tubibabwire, reka tubabwire yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye, President de la République du Burundi, aho mu rugendo arimwo mu gihugu ca Gabo, ku munsi weje n'umutambukanyi wiwe bafatikanije n'abene igihugu ndetse n'abategetsi bo muri Gabo mu gutera ibiti mu kiringo cyo kwekana yuko bashigikiye ibijanye n'ibidukikije. Aho mbere President Son Excellence Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe baciye batera igiti bacita Burundi. Hariya muri Gabo barateye igiti kabisa, bacitiye Burundi, ari novuga yuko
ari cyo gituma ariko murabona amafoto ariko arasakara abari ko mu bikorwa rusange kwa kundi bavyerekana no mu Burundi no mu gihugu cyo hanze baragiye kuba akarorero kabandi bategetsi kwekana yuko umutegetsi ashobora gukora cyo cyose gishobora guteza imbere igihugu canke gishobora kugira ico kimariye igihugu. Rero mu vyaranze President Kagame hariho video y'ijambo yavuze ndaza kubashira mu kanya, ariko mwumve neza yuko umwana yaje kumwakira kuri airport, yaje amusaga gomba kumugwa munda, ariko President Paul Kagame yaciye afata uwo mwana nkuko kugira ngo ntashobore kumwegera. Novuga yuko ari ibintu biko biravugisha abatari bake kuri zino mbuga ngurukana bumenyi byashavuje abatari bake, ariko kumburi hari impamvu. Reka rero muri kino ngari gufi nabateguriye na wabandi twana kugira ku munota wanyuma muze muri commentaire mugira uko canke mutubwete nahageze, bituma biranyubaka bikanyirika neza yuko natamba nirorera gwa rukundo mwatwereka ku mbuga zose twagiye turakorera ko gwa rukundo mwatwereka BM4 please BM4 news naho turarukeneye kugira ngo mushobore kuguma mu rutwereka. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 news. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.